Amahoro y'Imana bane namwe turabakunda gose cyane muri kumwe nanze Chimamanda Moses. Mureke tugende buke buke tujane buke buke aho mumva mbeshe mumvuguruza. Tujane buke buke ndabereke bino bintu. Aho mumva mbeshe muze kumvuguruza. Karitewe turaganira n'umuntu nyine aranyereka ibintu anambwira ati mugabo bano bantu baragiraniye amasezerano ukuntu yaba M23 no Burundi hari ukuntu bakuza akantu kugira ngo bino bintu bigabanye umuriro. Mpita nanje ndabibona amakana. Reka ndabihere kuri kino. Abanyepolitike n'abantu bakina umukino cyo bita game muri politike. Ivyo muri mebwe nta muntu yashobora kumpaririza. Urashobora ko uno munsi umutegetsi ku mutegetsi batakanye. Umwe ngo barya n'abasi b'igihugu cyacu. Twege tukaca tubisimbiramwe tukabishira mu ngiro tukankana. Mugabo bafise ikindi kintu bapfa mu ibanga. Bapfa ubufaranga cyangwa ubutunzi cyangwa amahera cyangwa bapfa ahantu bahora bashora ikintu. Niyo mpamvu uzobona mu minsi mike basubiye guhuza kandi barabasa. Twebwe twabigiyemo akaburi twebwe dusikira turasuzugurika tukabonwa nabi mbere mwaraba nabe tukanicwa. Tukicwa n'abantu b'ibihugu vyacu kubera ivyo twavuze. Ibi ndabeshe politike n'umuvuga ko ari umukino siko bimeze. Bisigura hariho game twe twinjiramo tutazi uyavuye. Hanyuma ikigira kindi kabiri muze mugende nta hantu haba intambara batari ko bagwanira ubutunzi bw'ubwo butaka. Nko muri Afrika muze mugende muri aba ahantu hari ubutunzi bw'ubutaka no hantu hacatangura intambara. Uco bibaza ko bari kandi hantu hari ubutunzi bw'ubutaka ko hataba intambara cyane. Mugabe kaba ahantu hari ubwo butunzi bw'ubutaka. Bisigura ngo rimwe na rimwe bijya bintu batujyana mu bavuga ngo intambara yatangujwe na runaka nta bari ivyo ahubwo bari imbarutso yo kurondera uburyo bashobora kwiba bujya butunzi buri hajya ahantu. Ndabeshe none ndabeze ko ari ivyo. Niyo mpamvu muri musanga ari abantu benshi ngaho babigiriyemo. Gasanga leta iratanguje ikibazo yindi migura tanguje ikibazo abantu bariko bariyicwa ivyo nivyo turabizi. Mugabo hariho abahabitanguje ivyo bintu kugira ngo habe imbarutso yo kwiba, habe imbarutso yo kwigiza ko umutungo. Politiki kenshi na kenshi iri mu mwanda. Ivyo nitwemeranya navyo. Sawa. Twagiye rero. Muri Kongo harabaye ikibazo. Ico kibazo koko cabaye cari kibazo c'abanyekongo ubwabo. Mugabo gica bijyanamwe ibintu by'abantu bavuga ururimi ngo Kinyarwanda Kinyamurenge. Urumva yarahari umuntu ko bisaniye n'Ikinyarwanda ngaho. Ngo n'abatutsi bavuye ngaho mu Rwanda n'ibindi. Bica bigira intambara. Kugira izo ntambara bijamwe n'abandi bagomba gushigikira uruhande runaka mugaba bigomba mu n'inyungu atari kumvuza urukundo. Kongo ikiragenda itabaza Burundi. Uburundi ntabwo muri Sena bavyemeje. Mu namashinga amateka ntabwo bavyemeje. Kuko mwibwirizwa shingiro haravuga yuko abasirikare barungikwa mu kindi gihugu ariko kubera ko habaye amasezerano bakavyemeza mu nama nkinguza amateka no mu namashinga amateka. Mu Burundi ntabwo babikoze. Ni kuvuga ngo vyabaye ku gatwe ka president ubwiwe bagiriraniye amasezerano na Tshisekedi. Bisigura ngo amafaranga yahawe president ubwiwe ntabwo yahawe twebwe igihugu ngo agire n'ibintu tubona yuko ngaho babikuyemo. Acagenda kumufasha kubera iki inguzanyo kubera iki ico bamuhaye. Abasirikare b'u Burundi baragenda kugwana muri Kongo. Muguko bagwana muri Kongo haca haba ereri. Iyi ereri iba mu ngabo za Kongo. Izi ngabo za Kongo zirimwo ibirira habiri. Harimo izishigikiye leta ya Kongo, harimo n'izishigikiye M23. Iyo muri abantu babiri makaba murimwo ereri aho hantu ntago mushobora guhuza. Niyo mpamvu mubona n'igihe M23 yagerageje kwinjira hariho beshi mu bari muri FARDC no mu polisi n'ahandi baciye bagenda ku bwishi biyunga na M23. Bisigura ngo bari babategereje ahubwo yuko baza kugira ngo babafashe. Je nta muntu biharira muri mwebwe murabizi namwe. Abarundi bamaze kwibona uko baci birinda kuza kwitanga imbere ngo bapfe batabona inyungu. Yego bamwe barafashwa batazi ivyo bagiyemo abagombye kwinanira. Mugahubwo bagiye barasubiza umugongo nyuma bukebeke basubiza umugongo nyuma bukebeke batangura kugenda barishwa kandi bigaragara. Mugabo barihungira bati turabona ko n'abanyekongo bwabo nta kintu bari ko barakora. Nakarorero kugira ngo ntumve ko niko ndabeshe. Murabizi ko uvira mbere ntabwo ari bwafatwa. Nobe ntabwo irafatwa byuzuye oya ariko haragace M23 ngahirimo. Ndababwira impamvu. Mugabo murabona yuko FARDC n'igipolisi ca Kongo
cyari cyamaze kwirukira mu Burundi kandi M23 itaragira muri Uvira cyawiha nawe ico kibazo ku ngabo z'igihugu ingabo zizima vyabaye ryari aho ziruka abantu batarafata ko gace bakiruka bagahunga nuko make mufata umwanzuro mu Burundi mutini musubire mugende mu Rwanda ntibibaho kwiruka muri ubwo buryo ariko impamvu yukiruka rero ngomba gusigura hano kubera ko muri FARDC harimo ibirira habiri hariho bamwe babateguye umutego babonye abasirikare bagiye kugwanisha cyane inguvu bagaca babashira ku mirongo y'imbere mugabo ntagira ibigwanisho bihagije babaha bakabona ba FARDC baguma bakubitwa batazuba umuntu ariko atanga amakuru ayariyo baguma bakubitwa niyo mpamvu rero bace bavuga bati hago twe twopfa tubona atanyugo turiko tubikuramo umenga hari abantu bariko baradutanga reka twe tuje twiyirukira hakiri kare twikuriremwo meza tudapfiraho niyo mpamvu byaca byoroha yuko bwabo biruka murabona yuko no muri Goma n'ikimenyamenya muri hariya Kinshasa barafasha abasirikare ba FARDC harimo abatanze amakuru harimo ababeshi harimo abataye urugamba harimo abivye ibikoresho harimo n'abateye akajagari harimo n'abasahuye bose barabapfunga bariko babahora ico kintu nyene naho tuje nga ku ruhande rero i Burundi naho murabona yuko bagiye baregereza bukebuka mu Burundi barabizi yuko hariho abantu bahunze muri 2015 hariho nabandi bagenda barava mu Burundi bukebuke abo bahunze muri 2015 u Burundi bakababona nk'ikibazo ko boza nabo hoshobora kuba ngaho intambara M23 irabizi yuko bano bantu bariho kandi babona no kuza muri M23 vyo kwemegwa uko bariko batera begera ngaho u Burundi bwarajugumi burabibona buti niyo begera hano hantu bazoba ikibazo reka rero tuganire gatoya n'abantu bagabo ntibegere cyane hano mu Burundi barabo uburyo bacenga mugabo na Tshisekedi ntabimenye abone ko twebwe tukiri muri Kongo aho no muri Uvira babone ko tukiri muri Kongo mugabo gatoya batugabanirize akariro hano rero bimaze kugenda uko M23 naho hariho ibintu yasavye hano iti hariho abagabo bacu abanyamurenge abahunze bari mu Burundi ni mu baduhe baze badufashe kugwana kandi niyo bakagaruka hiyo ntagire nico muzobagira akantu kambere ngomba kubanza kubereka reka manza mu video Muhumure wowe wavuye aturutse Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi wabaga i Burundi wowe warugize igihe kingana tu Burundi arengize imyaka 2 mu Burundi waje gutabara uvuye mu Burundi aje gutabara mvuye mu Burundi niho narengize imyaka 2 biragoye abantu bari i Burundi ariko twavyumvishe nkuko twari tubifite tuca mu bihugu byinshi uyu munsi turi hano twaratabaye abasigayeyo bakishara abasore badafite cyo babakora hari message natanga hari inshuti zanje nyinshi twabanye bari mu gihugu cy'u Burundi kandi abasore bafite imbaraga nyinshi cyane ni benshi rero message imwe nabaha baze batabare tuje iwacu kuko utari iwanyu baragusuzugura ariko iwanyu ntagusuzugura rero abasore bari mu gihugu cy'u Burundi ndabizi ko aje bake cyane turi bake hano rero message mbahaye bose abanumva baze batahe badusange mu gihugu dukora akazi kugira ngo tuve mu gasuzuguro tumaze mu myaka myinshi avuze ko yavuye he mu Burundi avuga ko hari n'abandi yasizeyo bene wabo bari mu Burundi ariko arabahamagara ati baza kugwana iti okay nta muntu avyasa hano ntabwo ari mwabesha nk'akarorero uyu mugabo mubona hano afise no nkofero ya Burundi yagiye muri M23 ahagaze hano nuko ntibuka amazina yewe ya original ariko uyu ndabere uyu afise inkoho hano mubona hano uyu wagakofero afise inkoho mubona hano ku ifoto ndiko ndabereka uyu yahora ari impunzi mu Burundi yaba mu nkambi y'impunzi zari muri commune Kiremba mu ntara ya Ngozi aho bita ku Musasa urumva ure yaragiye ari muri M23 bino rero ntabwo vyemeranijweho n'abategetsi bose b'i Burundi hariho bamwe mugabo babizigamwe akantu k'amafaranga ibi nivyo nagomba kubereka yuko vyadushikanye ejo mu byo kuzibira imipaka y'ikobero ko iyo hagize umurundi ataha mu Burundi uwo murundi akaba afise kashe iri kikidodo cy'ahantu hafashwe na M23 ntibemera yuko asubira kungira mu Burundi cyane mu bantu bakoresha amamodoka amafuso biduka binini n'ibindi bitandukanye ni bamwe murera yuko asubira kungira mu Burundi muti kubereka none batavyemera ntabwo byapfuye kwizana ni kuvuga ngo
muri bano rero bahoze bamwe ari n'impunzi zikaba mu Burundi mugabo zikaba zaragiye muri M23 muri bamwe mu bakuru babikuramo inyungu barabizi barabaza niyo bagarutse Burundi bagace kuri iyo mipaka ya Kobero ngaho bagafatwa ababafashe bazomba telefone bati BRO uyu muntu murekure yes ngo munakabarekuwe mugabo rero bari abandi harimo abari ku mipaka n'abandi batandukanye batari muri bino bintu byo guhuza n'uru rudandazwa nabo byabateye ikibazo bati haraho abantu tubona bari ko barinjira ku bwishi hano mu Burundi mugabo kagira ibidodo biriko ikashi ahantu hafashwe na M23 muri ko mumva kino kintu hari ababigwa muri batabizi ariko hari abandi babizwe kumbe rimwe na rimwe muri abo bantu baba barimo bafite ibyo bidodo biri ahantu hasinywe na M23 bari muri bamwe abatuko turababwira mugabo mu bakuru bamwe barabazi kandi nababwibwa mbere yuko M23 yasavye hari abasore bacu bari ngaho ne mu baduhe baze badufashe urugamba ni kuvuga ngo abo baba bakingiwe kandi baba bazwe muri ko murantahura neza ubunga two turajyana bukebuka muri yuko muri iyo mishi ishize ariho audio twigeze kubaha iyo audio yaravuga yuko mu Burundi heshi haba mu nkambi haba ruguru M23 yazi kuko ifiseyo beshi basanzwe bahaza bino rero bizovamwe ibintu bibiri kuko ni ibintu bitaba byemeranijwe n'abategetsi beshi b'i Burundi aha niho igisasu gihera giturika nimba mu vyuma cyo mutavyumva neza kuko ni kuvuga ngo habaye bamwe batemeranije mu nzego bamwe bagapushinga igisirikare batigwana abandi batireka M23 koko bayivyonze mu buryo bufadika burero hayuko yakwinjira no mu Burundi kuko irahazi ifise bano bantu bavuye i Burundi kandi baza no gutembera i Burundi bakinjira bakagaruka kubera iki nababwiye ntibakingiwe na bamwe bo hejuru iyo uwo muntu afashwe akagirirwa nabi M23 telefone uno muntu yafashwe nga hame hejuru muzego bati uno muntu murekura murabyumva ibyo ndiko nababwira why ni kubera ko twebwe mu Burundi dukunda ibiturire dukunda ruswa ibiturire nivyo dukunda iyo umaze gukunda igiturire ruswa ni ko igihugu gitangura kononekara muga mumve impamvu riko ndabwira kino kintu ni kuvuga ngo bose bari kwidira tisegade ntabimenye muga bari kwidiri barindire uvira ntibahinjiremo kuko byamaze kuba nk'idiri za business bino rero Wazalendo yarabivumbuye irabibona iti bano bantu bari ko baradukira umukino reka mumvise aho bari ko barabivuga. Nous les Wazalendo, nous avons des difficultés sur les lignes de front. Quand vous êtes là avec notre chef et le commandant région, vous allez nous dire l'objectif et la mission de l'armée burundaise ici dans notre pays. Parce que nous sommes tout proches de battre les ennemis au niveau de Kamanyola. Les Burundais nous disent toujours non. Vous n'êtes pas autorisé d'attaquer l'ennemi ici. Au moment où l'ennemi avance, alors leur mission c'est appuyer l'ennemi pour nous agresser ou bien c'est pour nous aider, nous les Congolais. À Nyangezi c'était le même. En tout cas, messieurs les ministres, les restes nous demandons les 8 plots militaires avec vous. Hano rero mu cyo mu kino gisubizo nk'umusigwa rikaravuga ati twe turagerageza tukagwana iyo hari ahantu M23 igerageje gufata twega Wazalendo turagenda ngo tugwane tugerageza kugwana mugaba ati igisirikare cy'u Burundi kigace gitubwira ngo ya ngo no ngo ntimugwane ngo nimureke so mudusigurire baje gukora icyana bari kuri misiyo ya ko batwankira kutugwana aro nabo cyawi hiyo nyigisho cyo wibaza ico kintu bavuga ko bari gufasha Kongo ngo bagwanye umwasi ubu niyo bavuye birukanwa uco wibaza ko Abawazalendo murabizi kare bavuga ngo bakunda igihugu murabizi ko Abawazalendo arabihevyi barihemba kandi muri Wazalendo ntabwo bemera uruvange niyo mpamvu muri FARDC harimo uruvange rw'abantu bamwe ngo bamaneko abandi atari bamaneko mugaba Wazalendo hano barabibona no mugaba cye yicwa ndetse yicwa agiye kubivuga bino bintu ntabwo akiriyo yarabibonye yuko hariho umukino kuko ntiyumva impamvu batagomba kubatera. So ni kuvuga ngo rero bagiye gutera M23 akigende kurikirana Wazalendo impamvu bari ko barabatera bigaca bituma yamasezerana apfa n'ahandi muri Uvira bahatakaza kandi bari bavuganye ko babanza kurindira gatoya ntibahato sivuga ko bahirengaje nibigira nkana ko bahirengaje ko atowafata anytime babikora muga amasezerano nababwiye ngene yagiye arakoreka niyo mpamvu muri bino harakajagari bona mwanya mu bavuyeho basubira yumenga bari mu mikino bose umenga bari mu kugerageza mu gukinana rero iyo habaye nk'abasirikare
batumva neza aba bakuru bavuga bati baza musubize umugongo inyuma bagaca bagomba kwigira nk'abawazarendo ngo bagwane mu buryo bufatikanya kugwana nibajya muhora muzamumva ngo bafashwe abandi bapfuye kuko ugiye gukoresha ibiguvu barakujugunya bakakureka mugaba mwe mu bakuru bo misiyo baba bariko barayizi no mpamvu bona muri Uvira umenga na gapira bariko na gapira konyine bariko ugazona umwanya bariko baratakana wazarendo FARDC abarundi batakana ngaha gusa M23 igumi kikuza yicira ku ruhande ariko ufise ubwenge bino bintu byose mvuza urashobora kumva yuko ari byo so now umuntu ntabwo ngomba guhagarara ku ruhande na rumwe hari ikintu ngomba kuvuga kimwe igihugu iyo kimaze kwakira ruswa niko gisenyuka igihugu burya na Kongo kugira ngo isenyuke yakira ruswa cyane haba mu gisirikare bakira ruswa haba mu gipolisi bakira ruswa haba mu nyagihugu bakira ruswa twe natwe i Burundi dukwiye gustopinga ikintu cyitwa ruswa icyo bita igiturire nico kizokomekana igihugu kikagisenyagura kandi guhera mu nzego no kwa president biza igiturire kizotwononera igihugu uko murabizi ko kuva mbere za kananga muntu turazitanga tutaza abantu tuzihaye mu namashinga amategeko namashinga amateka ngaho barabivuze kananga muntu ziratangwa mutaza umuntu bazihaye ariko byari bagombye kubihagarika kubamana hari akajagare murabona hari abaza binjira abandi bagasohoka numenye iyo bavuye niyo bagiye abandi bakingirwa mu nzego bamwe na barunaka ubahaye ifaranga ubukingi w'umutekano bahawe ifaranga ubukingi w'umutekano bisigura yuko nuwo gomba kwinjira ngo atere igihugu vyamworohera bivanye n'akajagari kare mu nzego bivanye n'akajagari kare mu bakuru cyo ni cyambere igiturire gihagarara burundu ataruko naho muzobona imperuka yavyo hanyuma kindi naco kugira kabiri hano hanura abarundi ni mugerageze muvugane n'abantu b'abarundi baba barahunze igihugu mubaha umutekano wahagije mubahurize hamwe mubumvishe mubagarukane mu Burundi hanyuma mubagarukanye mu Burundi mwerekane yuko umutekano wabo uriyinzwe kugira ngo impunzi z'abarundi ntizikomeze kuba nyinshi hanze y'igihugu kuko impunzi z'abarundi zikomeje kuba nyinshi hanze y'igihugu ni vya bindi bizovamwo imigwi izogaruka kugwana kuko urumva no Murundi ku Murundi bazoba ariko baragwana kandi bose bazoba ariko bagwanira igihugu mu buryo bwumvikana naho mugerageza ngo mubizibire mworohereze M23 ngo ntibazoyicemo hari ubundi buryo bazobikora ngaho bakabikora so gerageza muze muratahurana twubakira igihugu hamwe tugiteza imbere hamwe tugifata mu mugongo hamwe nuwo barakoze kosa ari umurundi tumuganirize ko yakoze kosa tubigishe gukunda igihugu akunda igihugu mugature kwitwara nk'indaro ko umwe wese agomba kwashaka taruko naho muzosanga igihugu cyacu cy'u Burundi cyabaye nka Kongo so imana tuje imbere imana irinde bose aba muri wazarende barinde muri FARDC barinde muri M23 barinde mu Barundi barinde mugabo twebwe abantu bato bareke kuza baratwononera ubuzima kuko rimwe na rimwe ntabwo tuba tuzi ikintu tuzira bo barabizi bari kuri mission bari kuri za business barabizi mugo umuntu muto ni wahagoreko niba imana yarabahezege bakaronka amafaranga ni bayabike bayagweko mugabo abantu bato bareke kuguma babuza umutekano hanyuma bagwane banesha hanyuma iki natwe Barundi twikurira ingabo zacu ngaho muri Kongo nuko bari mu business zabo bagabo twe dupangirire ku mipaka gusa bariho twugarira ku mipaka nta kindi nandi kuja hariya abamwe no gupfira ubusa batazana ikintu bariko barapfira ariko behind yavyo abariko buyinziza amafaranga bo mu mada bariko barayinziza so imana bahezagire mwese turabakunda cyane